rwari rwatuganishije mu gihugu ca Tajikistan mu gisagara ca Dushanbe, aho twari twagiye ku butumire bwa mugenzacu tugiye mu nama igira kane mpuzamakungu ijanye no kuraba ugutunganya kw'amazi kujanye n'iterambere ry'ibihugu ndetse n'isi yose. Aho rero kari akaryo keza kuko iyo nama yari yatunganijwe n'igihugu ca Tajikistan bafatikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Kabaye akaryo keza ko kuraba aho umugambi wari warategekanije guhera mu 2018 uzoshika mu 2028 aho ugeze, ibikorwa aho bigeze. Ivyo navyo ni ukuraba cane uko amazi afasha mu iterambere. Nk'uko mubizi, amazi n'ubuzima, ata amazi nta buzima bushobora kubaho. Bakaraba yuko koko amazi ariko akoreshwa neza mu vyo kugwiza umwimbu w'ivyimburwa mu burimyi, ndetse uburimyi murazi ko buca bujana n'ubworozi, kuko ubworozi kugira nabo buronke ibifungurwa, ndetse bikaca bijana kandi n'amahinguriro kugira n'amahinguriro ashobore kuronka ivyo ahingura. Aho nyene murazi ko ata amazi iterambere riraheza rikagorana, kuko niryo riduha umuyaga nkuba ugaheza ugafasha mu buzima bwa none, ndetse no mu vy'isuku n'isukura kugira ashobore kuronka amagara meza. Ivyo vyose vyari ibikorwa vyari bisanzwe biri muri ico gitabo. Hanyuma turaraba aho tugejeje. Ivyo rero twabonye nuko intambwe igeze heza, mugabo kandi hariho n'ibindi bikiri kure, kuko ayo mazi nyene benshi usanga bayagwanira cyangwa ugasanga ntibayatunganya neza, ugasanga ntariko turayakoresha koko ivyo bituzanira umusaruro munini muri ivyo bisata vyose, cyangwa ugasanga ndetse ariko araduteza n'ibibazo. Ugaca usanga rero ugwaruka canke ndetse n'abagore bariko baragira ibibazo, mugabo iyo yatunganijwe neza vyategerezwa kuzana umusaruro uboneka. Rero twaciye twiha n'ukuntu ivyo bitakozwe neza tugiye kubibandanya kugira inama mpuzamakungu izoba mu 2028 koko izoshike ibi vyo dutegerezwa gushikaho twari twarapanze, dutegereza turaba ko twabishitseko kandi ko tuzoba twahejeje kubishikako. Tuvuye ngaho muri ivyo bikorwa nyene twararonse n'akaryo ko kubonana na mugenzanje umushikiranganje wa mbere, aho twamaranye umwanya utari muto tuganira ivyo gufashanya ndetse tugakorana mu migambi itandukanye, yaba ivyo mu burimyi n'ubworozi, yaba ivyo mu buvuzi, yaba ivyo mu masoko ntanganguvu, eka mu bisata bitandukanye. Hanyuma rero turabona yuko igihugu cacu n'igihugu ca Tajikistan ata migenderanire ikomeye twari dufitiraniye. Twabonye yuko rero imigenderanire ndetse isa n'iyugurutse, ari naho twaciye tuvugana na mugenzanje yuko tuzoca tubwira abashikiranganje bajejwe imigenderanire twebwe ngaha mu gihugu iwacu nawe mu gihugu iwe, bagaheza bagatangura bakaraba ivyo twoherako kugira dukomeze imigenderanire mu mice itandukanye. Twararonse kandi n'akaryo ko kugendera ikigo ndangakaranga cerekana imico uko igihugu ca Tajikistan cabayeho mu bice no mu bice vyose, yaba mu vy'uburimyi uko batanguye barima, yaba mu vyo korora, yaba mu vyo novuga mu mahinguriro,
yaba mu vy'utugenegene, yaba ndetse ni mu vyo vya politike, yaba vy'igisirikare canke uko bagiye intwaro zigenda. Twarabonye neza yuko ari igihugu dusangije nk'imico, kuko nabo nyene batanguye bari bafise abantu nk'akarorero bacura, bagakoresha birya twita imivuba, kandi bagakoresha n'amacumu, ndetse n'izi nsyo zahora zisya yaba imitsima canke bagomba gukora inzoga z'ikirundi, nabo nyene barazikoresheje. Bongera kandi barakoresha n'impuzu z'ibiti. Byumvikane rero yuko dusangije imico, kandi ndetse vyaciye biduha n'icigwa nk'uko twari twabivuze aho twari tuvuriye muri gihugu ca Egypt, ko koko hageze yuko igihugu natwe duheza tugafata iyi mico yose yagiye iraba, yaba mu vy'uburimyi, yaba mu vy'intwaro, yaba mu vy'ubuvuzi, yaba mu vy'amashengero, yaba mu biki, yuko twoheza tukagira natwe ikigo ndangakaranga, ivyo vyose vyohuriramo kugira koko abana b'iwacu baze bamenye iyo twaje tuva, bamenye naho tugeze, koko bamenye no gutegura kazoza. Kabaye kandi n'akaryo ko kuja kuraba urugomero runini cane ruri mu za mbere kw'isi, rutanga megawate 3000, aho twabonye ko ari novuga vyoduha icigwa kinini, kuko n'urugomero ruri ku ruzi, mugabo kuri urwo ruzi hariko ingomero 6. Haratanga urugomero rwa mbere, ayo mazi agatanga umuyagankuba, amazi akagenda, bakaca bashira urugomero rugira kabiri, agatanga uwundi muyagankuba, hama hepfo kandi bagasubira bakagira urundi rugomero kuri urwo ruzi nyene, bigatuma rero baronka umuyagankuba mwinshi kandi kuri ayo mazi novuga amwe. Rero natwe vyaciye biduha akaryo keza ko kubona yuko aya mazi dufise ashobora kuvyazwamwo umusaruro munini cane, kandi tukaronka n'umuyagankuba ukwiye, nk'uko twagiye tuvyiyemeza mu migambi ko mu 2030 koko tuzoba dufise umuyagankuba mwinshi. Rero birasaba ko dukora, ndetse dushizemo n'ivyo vyo kurahura ubwenge. Murakoze.